kuramutsa nshuti mu mwanya wacu ukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze tugushikiriza amakuru abariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibishikirizwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Muri aya makuru muragira mukurikirane amakuru yihuta, amakuru adushikiye. Harabana n'igitero cabereye ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho leta y'u Burundi igize ico ishikirije kuri ico gitero. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Floribert Biyereke akaba yagize ico ashikirije kuri ico gitero cabereye ngaho ku kibuga c'indege. Twabateguriye murabikurikirana ido nido. Muri aya makuru kandi murakurikirana andi makuru ariko aravurwa cane mu bisata bitandukanye by'igihugu c'u Burundi. Amakuru avugwa mu gisata c'umutekano, politike, intwaro ibereye, ibivugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Tutegerezwa gukora nuko warafyonze kuri subscribe canke se s'abone, gufyonda ko ucuraba handitse subscribe ku bakoresha icongereza munsi y'ino video, ukareba handitse s'abone ku bakoresha igifaransa. Iyo wafyonze ko ucuba mu bambere baronka amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi vyihuta tuba turiko turabashikiriza ku munsi. Reka ndasubire kubaramutsana n'abahakaze muri gahunda y'amakuru mukanyisase n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo. Nkuko twagiye turabashikiriza mu makuru yacu yahise, twababwiye ko kuwa gatandatu uheze kw'igenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka turimo, mw'ijoro ryo kuwa gatandatu rishira kuwa Mungu, nibwo humvikanye ibitero bikomeye cyane vy'abitwaje ibigwanisho ndetse n'ibitero vy'ibibombe bikomeye cyane biremereye vyabereye ku kibuga c'indege citiriwe incungu ya demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi, Perezida Melchior Ndadaye, aho abanyagihugu bamwe n'abandi bumvishe urusaku rw'inkoho ndetse n'ibibombe bitandukanye biriko biravugira ngaho ku kibuga c'indege. Kuri uwo w'Imana wakurikiyeho nibwo umuhari urwanya leta y'u Burundi Red Tabara nibwo watanze ubutumwa bugenewe abarundi ndetse n'abamenyesha amakuru, ukaba wasohoye itangazo wemeza ko ari wo wateguye ivyo bitero, ndetse ukaba warakozanyije ko n'abasirikare b'igisoda c'u Burundi bacungera ico kibuga c'indege mu gihe cingana n'isaha yose, ndetse ingwano zikaba zarabandaranyije mw'ishamba rya Rukoko, ndetse bakaba barashikirije ko imuhari wa Red Tabara uri hose mu gihugu, ndetse urabandanya ibitero vyitwaje ibigwanisho irya nino mu gihugu c'u Burundi mu rwego rwo kurwana na leta y'u Burundi no gukuraho intwaro ya CNDD-FDD. Ku munsi w'ejo leta y'u Burundi ndetse n'abayivugira mu butegetsi bukuru bakaba batari bagize ico bashikirije kw'ico gitero, harimo abakoresha imbuga ngurukana bumenyi beri hafi ya leta ya Gitega, bakaba bari bagiye bahakana ibirabana n'ayo makuru. Imenyesha makuru ndetse n'imenyesha makuru bitandukanye bikaba vyararondeye uvugira igisirikare c'u Burundi Floribert Biyereke bagira ico ashikirije kw'ico gitero kivuga cabereye ngaho ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye. Mu kiganiro Floribert Biyereke yagiriye kuri radio y'abongereza BBC Gahuza Miryango, akaba iyamirije atera utwatsi ibyo vyashikirijwe n'umuhari wa Red Tabara. Akaba yavuze ko mu gihugu c'u Burundi ndetse no ku kibuga c'indege atagitero cahabereye ndetse umutekano ari wose. Akaba yagize ati nduguruye twamugina, njewe ntabo mbona abo bagwanyi bari hehe ko atabahari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndugaye twamugina. Abanyagihugu batandukanye bakaba baneguye iyo nyifato ya leta y'u Burundi yo guhakana ico gitero cabereye ngaho ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye. Nyamara nubwo biruko, mu gihe abanyagihugu batandukanye bagiye barumva ivyo bisasu ndetse n'inkoho ziriko zirakozanya ko z'abasoda b'u Burundi nabo mu muhari wa Red Tabara. Tubibutse ko ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye i Bujumbura arico gikoreshwa cyane mu ngendo zitandukanye ziva canke zija mu gihugu c'u Burundi zivuye mu bihugu bitandukanye vy'amakungu. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe haburaga amasaha makeya ngo umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye yerekeze i New York mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagiye kwitabira inama rusange mu muryango w'abibumbye.
ico gitero kandi kikaba cyabaye mu gihe hasigaye amasaha makeya ngo igihugu c'u Burundi ndetse n'ico kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye cyakire umunonotsi rurangiranwa Francina Niyonsaba aturutse mu bihugu vy'amakungu aho yagiye guhiganwa akaba atahukanye ibikombe bitari bike ndetse n'ibihembo bitari bike nyuma yuko ahesheje ishema igihugu c'u Burundi mu makungu ubwo yariko arasiganwa ahiganwa n'abandi banonotsi nga mu bihugu bitandukanye vy'amakungu. Reka dutandukire igisata c'umutekano tubashikirize n'andi makuru avugwa mu bisata bitandukanye twabateguriye. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 19 Nyakanga umwaka wa 2021 nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro n'iminota 5 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafashe indege aho agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yitabiriye inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihe itegeko ryo kororera mu mpongore rizotangura gushirwa mu ngiro ku igenekerezo ya 4 Gitugutu uyu mwaka turimwo nk'uko bitegekanijwe, igiciro c'ibitungwa cane cane inka caragabanutse cane muri kino gihe gushika ku bice 50% yayo inka yahora igugwa. Ni mu gihe benshi bariko bagurisha ibitungwa ku bwinshi kubera ko badashoboye kwitegurira neza iryo tegeko ryo kororera mu mpongore. Aho akaba ari mu ntara ya Bubanza aho aborozi bavuga ko nk'inka bahora bagurisha miliyoni n'ibihumbi 200 kuri ubu bayibagurira ibihumbi 600. Kakaba ari agahombo. Ku isoko nkuru y'Ububanza abarongoye iyo soko bashize ibikoresho birimwo amazi, isabuni kuri buri muryango kandi hatangiriwe n'umugozi ucunzwe n'umukozi afise akazi ko kuraba ko uwinjira wese yakaravye. Bikaba vyatanguye kuri uyu w'Imana mu ntumbero yo gutegeka abinjira muri iyo soko badakaravye nk'uko vyahora kwinjira bakaravye mu ntumbero yo kurwanya ikiza coronavirusi. Ni mu gihe Ibubanza coronavirusi imaze iminsi itogwa kubipimisha mu bitaro vy'Ibubanza. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 18 Nyakanga mu ntara ya Kayanza komine Muruta ugwaruka rurikiye mu migambwe itandukanye 10 CNDD-FDD, Seneri, Viprona, Frodebu, Ranake, FNL, CDP, APDR, Codebu na UPD ruri hamwe muri koperative yiswe Cogemadede, Coopérative des Jeunes Multipartites Associés pour un Développement Durable, kwarateye ibiraya mu murima ufise uburinganire bwa baba ihegitari uri ku mutumba Yanza. Ni mu gihe nk'uko uwuserukira imbere y'amategeko iyo koperative Celestin Nduwayo yabisiguye, iyo koperative bayishinze bisunze ko kuba mu migambwe itandukanye itobaye imvo yo kujyana, ahubwo ko bagiye hamwe bakagira umubano mwiza bawuvyaza iterambere. Mu ntara ya Gitega mu kurindira ko haboneka uburyo kugira ngo ibirasi byo kw'ishure shingiro rya Bukoro ya mbere muri komine Nyarusange vyaguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga ngo bisanugwe, mu buyobozi bw'iryo shure bavuga ko bariko baronderaho abo banyeshure boba barigira naho bitoroshe kubera ko ibirasi vyarimwo abanyeshure bashika ku 200. Bagahamagarira abagira neza kubashigikira kugira ngo ivyo birasi bisanugwe. Ni mu gihe ari ibirasi bitatu, bibiri vyo mu myaka ya mbere hamwe n'ikirasi cyo mu mwaka w'indwi ari vyo vyaguruwe n'iyo mvura. Tutandukire amakuru y'inkino. Turabire hamwe uko umunsi ugira 4 w'ihiganwa rya Primus League riko riragenda, aho ku munsi w'ejo w'Imana umugwi wa Rukinzo FC watsinzwe n'umugwi wa Flambeau de l'Est ku kibuga Intwari ibitsindo 2-1, na ku kibuga citiriwe Petero
umugwi wa Aigle Nord watsinze ibitsindo 2-1 umugwi wa Musongati FC. Kuri ubu abakinyi bafise ibitsindo vyinshi hari Irakoze Amisi Leon afise ibitsindo 3, Tempo Jansi afise ibitsindo 3, Banza Patrick afise ibitsindo 2, Ciza Moise afise ibitsindo 2, Gakiza Aime afise ibitsindo 2, Akizimana Afizi, Ndikumana Landry, Kevin Ndizeye Shafi, Faraj bose bafise ibitsindo 2. Mwihiganwa ryo gusiganwa ku makinga ngo hatogwa bazoja mu mugwi uzoserukira igihugu mwihiganwa ry'amakinga rihuza abigeme ba Afrika rigiye kuzobera mu gihugu c'u Burundi. Umwigeme aturuka mu ntara ya Kayanza w'imyaka 17 Emmanuel Rukundo niwe yabaye uwa mbere, akaba yagenza amasaha 2 gusa n'iminota 44 n'imisegonda 13, akaba yasize uwa kabiri iminota 9 yose aho kugira ngo ave muri komine Mutimbuzi yerekeza kuri komine Buganda yongere agaruke komine Mutimbuzi. Kuri w'Imana igenekerezo ya 19 Nyakanga umwaka wa 2021 umuririmbyi Uwimana Christian azwi ku izina rya Wiz Designer yateye umukono ku masezerano yo gukorana n'ishirahamwe Kazoza Multiservice nk'uwuzoyiserukira mu kiringo c'imyaka 3 nabo bakazomukorera indirimbo 5 ku mwaka. Akandi karusho ngo nuko azoshobora gukorana n'abaririmbyi bo hanze mbere aje no kuja gukorerayo amasanamu y'indirimbo ziwe. Kabaye n'akaryo ko kumenyesha iyugururwa ku mugaragaro ry'ibikorwa vy'iryo shirahamwe Kazoza Multiservice aho ifise ibisata 3: Kazoza Film, Kazoza TV na Kazoza Production. Mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana umuririmbyi aturuka mu gihugu ca Kenya Otile Brown yashitse mu Burundi aho aje gukorana indirimbo n'umuririmbyi Satbi. Mu gihe Satbi n'abagize Empire Avenue bari bagiye kumutegera ku kibuga c'indege citiriwe Dadaye Melchioro. Mu ntara ya Karusi umukozi w'ishirahamwe Regidezo yarafashwe ariko aca itsinga z'amatara z'iryo shirahamwe zizana umuyaga nkuba aho ku mugwa wa komine Gitaramuka. Akaba yarafise kandi n'ibikoresho harimo icuma co gukata ivyo kurira ndetse n'umusipi, tournevis n'ipikipiki vy'ishirahamwe ya Regidezo. Akaba yaciye ajanwa mu gasho ka komine Gitaramuka. Amakuru atangwa n'urongoye Regidezo Ikarusi ngo nuko uwo mukozi yari yarungitswe gukorera mu yindi ntara kandi ngo yari yaramaze no gusezera aragenda. Mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha muri zone Kanyosha mu gitondo cyo kuri w'Imana Inyabugete hari umugabo yishwe arashwe aho ngo yarahetswe n'umwunguruje ku ipikipiki. Bivugwa ko yaragiye kurangura kubera ko yari umuyangayanga, hanyuma haza imodokari ibarasirako amatara maremare. Uwo yari katwara ipikipiki acabura uko abandanya niko guhagarara, niho uwari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole yaciye amurasa aca aracikana, ariko impamvu bamwishe n'abamwishe ntibiramenyekana. Mu ntara ya Makamba komine Vugizo imvura yaguye ku muhingamo kuri wa 6 yarononye ibitari bike aho inkuba yakubise abantu 3, 2 muri bo bakaba ari bo bahembutse. Amazu 6 yarasambuwe n'iyo mvura. Impome z'ibirasi 3 byo kw'ishure shingiro ry'Imutobo birasambuka ndetse n'andi masomero y'Imatyazo yaragurutse uruhande rumwe. Mu ntara ya Bururi naho abantu 2 barapfuye abandi 2 barakomereka bakubiswe n'inkuba. Intama 9 nazo zirapfa. Imirima itandukanye, amasomero 5 yaragurutse ibisakazo, amazu 13
ndetse n'ibitaro vyariko birubakwa ku mugwa mukuru wa komine Vyanda vyarasambutse, hamwe n'ibiti bicako intsinga z'umuyagankuba 19 vyahenutse. Mu ntara ya Rumonge naho ibitigiri vy'ifatakibanza vyerekana ko iyo mvura yononye amazu arenga 260 n'ibiti vy'umuyagankuba 4. Mu ntara ya Gitega naho mu gisagara ku gace ka Kibaranga Ruvyagira muri quartier Mushasha abantu 3 barakomeretse, amazu 12 araguruka harimo n'iyabomotse impome zose bivuye kuri iyo mvura. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Ruyigi komine Kinyinya amatoni 8 y'ikawa yumye yarafashwe ku mutumba Ruveri ho muri zone Kabanga. Ngo ikamyo yari itwaye iyo kawa yari ivuye mu ntara ya Ngozi, ikaba yafatiwe ku ruzi Rumpugwe aho bari bamaze no kujabukana ingana itoni. Iyo kawa yari y'uwitwa Ferdinand Ndayizeye, yaciye afatwa ajanwa kuri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi kugira ngo akoregwe dosiye ijanye n'ivyo yaragiye gukora, kubera ko iyo kawa yari ijanywe mu gihugu ca Tanzania. Ndandukire amakuru y'inkino. Umunonotsi Francine Niyonsaba abicishije ku rubuga rwa Facebook yashimiye abarundi bose ukuntu bagiye baramutera intege n'abamushigikiye mu bihe vyiza, bamushigikiye no mu bihe bibi ciyemwo muri iyi saison yarangije. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.